Kuri uno wa kane ishirahamwe Rukristo International Christian Ministries ICM mu pfunyapfunyo ribicishije mu gisata cigisha uburongozi Global Leadership Summit GLS mu pfunyapfunyo ryaratanze inyigisho mu ishuri ry'ibisongerezi ESOP École des sous-officiers de police MURAMVYA. Izo nyigisho zatanguye mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka zikurikirwa n'ibisongerezi mu gipolisi bigera kuri 272. Izayi Nshimirimana aserukira ICM mu Burundi avuga ko intumbero yatumye bategura iryo hugurwa ari guha ubumenyi abarongozi basanzwe bari ku kivi n'abarongozi ba kazoza, muri bo harimo abapolisi kuko ejo nibo bazoba bari kubarongora abandi. Izi nyigisho dutumbereye guha ubumenyi bwiza abarongozi bari ku kivi n'abarongozi ba kazoza. Abarongozi ba kazoza rero tusanga abanyeshure aribo bazi imbere, kubera haturi tuzohava ce dutwagwa nabo bari ku ntebe y'ishuri uyu munsi. Muri abo rero harimo abapolisi bari mu makambi de formation, aya makambi bategurira mw'abapolisi, abo nibo bazoba bariko twara igipolisi ejo guhera ku rugero rwo hejuru gushika ku rugero rwo hasi. Birahambaye rero ko tubiyumvira ko hanyuma tukabaha inyigisho z'uburongozi bwiza imbere yuko bashika mu kibano ngo baje gukorera igihugu n'abanyagihugu. Abo bantu baca bakura bafise ivyiyumviro vyiza by'uburongozi bwo gukorera ikibano, gukorera igihugu binonosoye. Nayo Lieutenant Colonel de Police Thierry Bizindavyi arongoye ishuri ry'ibisongerezi mu gipolisi c'u Burundi avuga ko izo nyigisho z'uburongozi ari nkenerwa mu gipolisi kubera ari cirore birabamwo gituma bamenya ico bari n'ico bategerezwa gukora. Ni inyigisho zigisha uburongozi bwiza, ni cirore biraba. None wumva ari cirore kigutuma umenya ico uri n'icyo utegerezwa gukora. None wumva ko atanumwe mu gipolisi atazikwiye, ndetse no mu gipolisi n'ahandi ntabwo atazikwiye, cyane cyane ko impinduka nziza iva kuri kwimenya wewe nyene. Niho uca umenya icyo ushoboye n'icyo wofasha. Nk'abapolisi rero bose ku nzego izo zose barakwiye izi nyigisho zobafasha kugwiza umwimbu mu byo bakora. Vyofasha kandi mu iterambere ry'igihugu kuko vyotuma babona ikibereye bofasha abandi kugira batere imbere. Uwuserukira abanyeshuri avuga ko izo nyigisho zaje zunganira izo basanzwe bahabwa kandi ko zizotuma baba abapolisi bakarorero. Mbonye inyigisho ikintu zadufashije bivanye n'ibyo twari mu gipolisi, twarabonye yuko hariho isano rimwe idasanzwe. Nk'akarorero tuvuga kujanye n'ibiturire, twiga mu makuru amwe yuko igiturire kibujijwe kandi gihanwa. Kuba rero twarazirose muri zino nyigisho naho zijanye n'uburongozi navyo yabaye nk'amata aguye mu mavuta, niyavana hidasanzwe kuri twebwe. Twarabonye ko inyigisho basanzwe badanga mu gipolisi ari inyigisho z'ukuri kandi zitomoye. Turizera yuko muri twebwe tuzoheza tw'abapolisi bakarorero, hama twaja dukunda igihugu, dushira mu ngiro amategeko y'igihugu, kazociba ingaruka nziza ku gihugu, iterambere ry'abenegihugu, iterambere ry'igihugu en general. Tubamenyesha ko ivyo bisongerezi vyakurikiranye ivyigwa 16 aho vyarangiye bihawe impapuro certificat zemeza ko vyakurikiye ivyigwa vyose. Mu gusozera bashimiye Imana ko yabanye nabo ico gihe c'amiga cose, bongera bafatira hamwe ifoto ya bose.